Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, aho abatari bake bemeza ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora ata murundi n'umwe wari ukwiye kumurenganya mu gihe hataraza abaganga ngo bamupime barebe ikibazo afise mu mutwe. Benshi bakavuga ko Ndayishimiye yarakwiye kujyanwa kuvuzwa, atarakwiye guterwa amabuye kuko ibyo akora birerekana neza ko adafise mu mutwe hameze neza, kandi bikaba bimaze iminsi byerekana ko rwose aho ibintu bigeze Uburundi bukomeje gutwarwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, abarundi bashobora kwisanga ata gihugu kigihari, kuko biboneka neza ko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba, kandi bikaboneka neza ko byose biriko biricwa n'ubutegetsi bubi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bumaze imyaka itari mike buboheye amaboko imugongo abarundi. Akaba ariyo mpamvu abatari bake bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bamukure ku butegetsi, ariko nanone intambara iri mu bihangange bikomeye cyane bikomoka muri CNDD-FDD nayo ikaba idashobora kumusiga, kuko baramwagiriza amakosa akomeye cyane kandi ateye ubwoba, harimwo gukorana n'abansi b'igihugu ndetse no gukorana n'abashaka gutembagaza umugambwe CNDD-FDD, kandi bakanamwagiriza guhemukira igihugu n'umugambwe n'igisoda c'u Burundi, ndetse no guhemukira bamwe mu bakomeye bakoreye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, nk'akarorero Generali Arengiyome Bunyoni wabaye umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi, ariko ubu akaba apfunzwe, mu gihe abagumyabanga batari bake bemeza ko yazize ubusa, kandi abatari bake amakuru adusumira akemeza ko Bunyoni yari gukora amatohoza ku bijanye n'urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, kandi bikaba bivuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabigezemwo uruhara. Ibi akaba ari byo yazize byatumye apfungwa ubuzima bwe bwose, ariko ibihangange bikavuga ko Ndayishimiye ariwe ugiye kwisanga mu kibanza Generali Arengiyome Bunyoni arimwo uno munsi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ku isi nzima Uburundi nico gihugu conyine umuntu atonda kuri sitasiyo abuze igitoro bakaca bamutwara imparati y'imodoka, akongera agatanga amande. Igihugu gitwarwa na Evariste Ndayishimiye nico conyine leta inaniwe kuzana ibitoro ica irihisha amakosa yayo abafise imiduga. Ikori ryo kubura igitoro nta handi na hamwe ribaho uretse muri Edeni. Ewe Edeni, ibya Edeni ni ukuri birababaje kandi birateye ubwoba. Ni ukuri muri make igihugu c'u Burundi kigeze ahatemba kubera intwaro mbi ya CNDD-FDD. Tuzahagurukana niyo nka twikureho Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko biboneka neza ko ariko aratembya igihugu ku rugero rukomeye cyane. Ndayishimiye Evariste ntimumushire ko amakosa mu gihe atabaganga baraboneka kugira baturabire mu mutwe hiwe ikibazo hafise.
abarundi ntimusubire kwidogera umurwayi aravuzwa ntiyodogerwa. Ibi nibyo bitangazwa n'abatari bake babona ko Ndayishimiye ibyo akora biteye isoni kandi bibabaje, akaba ariho bahera bavuga ko rwose adakwiye kwitogerwa ahubwo akwiye gushaka abamuvuza kuko biboneka neza ko ibintu bimaze kugera ku murundi ukomeye cyane kandi bikaba bimaze kugera aho abarundi batari bake bavuga ko bagomba kuva mu gihugu bagahunga. Nta makuru Burundi dukeneye kumva, tubwire aho twoca tuje gupagasa mu bihugu bya kure kuko ibintu byo mu Burundi ntabyo dukeneye kumva kuko nta muti urama turonka usibye ko bibandanya biducanga kandi bikaba biboneka ko iyi ntwaro ihari ariyo kwica abarundi atari iyo kubateza imbere. Muri make mu Burundi byanse hose ubutamategeko akibaho, nibaza ko n'abatwara barengewe n'ibibazo biri mu gihugu cy'u Burundi. Birababaje kandi birateye isoni kumva nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye agumya yidoga ko ibintu bimeze neza mu gihe abarundi bari kubura aho bahungira kugira ngo bahunge iyi ntwaro ye y'agahotoro, iyi ntwaro y'agacinyizo, iyi ntwaro imaze imyaka myinshi ipfukamye mu nda abarundi. Ikibazo cy'amazi cyabaye nk'igitoro mu gisagara cya Bujumbura. Aha ni kuri Dresari ku rubibi rwa Cibitoki na Kinama aho hamaze igihe batagira amazi. Leta mbyeyi wagiye hehe? Erega amazi ni ubuzima. Bigenda gute ngo amazi abure kandi dufise Tanganyika n'inzuzi nyinshi? Bigenda gute kugira ngo Ndayishimiye yame avuga ko ibintu bimeze neza mu gihe abarundi bageze ahantu habi cyane aho ubuzima bwamaze gukomera kuko nta kintu na kimwe mu gihugu cy'u Burundi kikiboneka, akaba ariho benshi bahera bavuga ko aho ibintu bigeze abarundi bari bakwiye kurya umutima amenyo bakajya mu mabarabara amaze bakikuraho intwaro y'agahotoro, intwaro y'agacinyizo, intwaro imaze igihe iboheye amaboko imugongo abarundi. Kuva ubu abakenyezi bategeka kwama bibangikanya igitenge. Perezida Ndayishimiye ahonyora ko ibihano bikomeye birateganijwe ku bataja gusanganira Perezida Ndayishimiye. Nta gasukari bazosubira kuronka nk'uko bivugwa n'uyu mukenyezi ari mu bajejwe intwaro mu gisagara cya Bujumbura, wavuze ko rwose umuntu utajya gusasira igitenge Ndayishimiye wese ategerezwa kwimwa agasukari ndetse akimwa serivisi yemererwa n'amategeko. Ibi byose bikaza byerekana akarenganyo abarundi bari korerwa kandi bikaza byerekana ubegito bwa Perezida Evariste Ndayishimiye utabona aho ubuzima bugeze uyu munsi, aho abarundi batari bagwitamo komoka bakata igihugu kubera amagorwa atangaje ariko araba mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihe Perezida Ndayishimiye yariko yimbura ibiraya mu mirima iwiwe imurambya, abanyagisagara ca Bujumbura bategetswe kwirirwa bamurindiriye kandi byabateje igihombo gikomeye cyane. Ejo haheze ku igenekerezo rya 29 ukwezi kwa karindwi 2024 kuva isaha 2 z'igitondo abanyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bategetswe kugara aho badandariza maze bashirwa mu ibarabara birirwa ku ruzuba barindiriye kwakira Perezida Ndayishimiye yavuga ko atashe Bujumbura avuye kugendera intara zose za ruguru. Imyidogo yari myinshi mu gisagara, benshi ntibatahura impamvu bategekwa kugara amabotike yabo bagahagarika imirimo ibatunze. Hari n'abatamenye impamvu bahawe ayo mategeko. Umunyagihugu umwe yatwandikiye ati mwiriwe neza muvukanyi, ko wahora utohoza womenya icatumye igisagara ca Bujumbura cirirwa gucugaye. Mu mpande zose nta butike yari yemerewe kugurura. Bagumye batubesha ngo umukuru w'igihugu agira arengane. Izuba riradukubita gushika noneho bamwe turirinda turataha. Undi we yanditse ati ni ukuri turarushe, dufise ubwoba, turakenye cyane, nta mazi nta mahera ahari, byose byadukoraniyeko. Kadundura rero uyu munsi Perezida Ndayishimiye ngo niho yarangiza za ngendo yahoramwo. Uyu munsi ntitwakoze, badutegetse kuja kumwakira kuva isaha 12 z'igitondo.
benshi twari mwibarabara tumurindiriye, twiriwe gutyo ku ruzuba. Nyakutunga aca yigira mu mirima yiwe imurambya gusoroma ibiraya, natwe twabujijwe akazi kacu. Nukuri birababaje. Nibyo yari yibereye gusoroma ibiraya byiwe. Umuntu yumvise abanyagihugu bidoga yokwibaza ko ari ikinyoma. Urubuga X canke Twitter rw'umukuru w'igihugu rwonyine rwerekanye ko Perezida Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe ejo bavuye Igitega baca mu mirima wabo uri ku mutumba wa Mpehe komine n'intara ya Muramvya, aho bafise amahegitari barimamwo ibiraya. Uwo ni umurima mushasha tumenye uje kwiyongera ku mahegitari amajana n'amajana y'imirima bafise muri Bugendana, Giheta, Rutegama, Bubanza, Karusi n'ahandi henshi cane. Mu gihe abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura babujijwe ibikorwa byabo bakirizwa ku zuba rimena agahanga, ngo barindiriye kwakira umukuru w'igihugu. Perezida Ndayishimiye we yari yibereye mu murima wiwe gusoroma ibiraya byiwe. Bano banyagihugu babuzwa imirimo basanzwe batanga amakori abeshaho umuryango wa Perezida Ndayishimiye. Ndabibutse ku mwaka uheze amafaranga yo kugaburira umukuru w'igihugu yarengejwe inshuro zitanu yari yateganijwe. Uyu mwaka naho inama nshingamateka yamuhaye inshuro zibiri ayari yateganijwe mu mwaka uheze. Abanyagihugu bakubitirwa ukugwiza amakori yo gufungurira umuryango w'umukuru w'igihugu, bakongera bagasabwa kwirirwa ku zuba bamurindiriye mu gihe ariko arimbura imirima yiwe, bikarangira aje kubigamba ko we ibigega byuzuye amatoni y'ibifungurwa. Nta yindi ntwaro yari bwubakihuke ibintu nk'ibi mu Burundi. Naho abarundi bavuga ko intwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza yabaye mbi cane, ariko abatari bake baremeza ko nta yindi ntwaro yabaye mbi mu mateka y'u Burundi nk'iyi ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubu ibintu byarahindutse, utegekwa ukunda umuntu. Ndibuka kera Nkurunziza bavuze ko ahava aza ku munini Bururi, abantu benshi wasanga bashashaye kugenda kumusanganira ata gahato, ariko nta kundi isi ihindukana n'ibyayo. Ni ukuri Nkurunziza yari umugabo. Iki ni ikiyumviro c'umunywanyi wacu wagaragajeho aho ahagaze. Iterambere riragoye kugera ko mu gihe abarundi nk'ijana bahagarikwa akazi kabo nk'amasaha nk'umunani ngo bagiye gusanganira perezida. Birababaje kandi birateye isoni. Ibi byose biba Imana yirabira. Nirindire, ni ukuri turikoreraho Ndayishimiye. Uwanga Uburundi wa mbere dufise mu gihugu Ndayishimiye, naho abandi bose ntago banga igihugu. Erega abantu barurema abategetsi bamye bubahwa kuva kera narindi. Je ndibuka umuhisi President Major Buyoya aje muri komine yacu, nari nkiri muto. Ndibuka ko baduhagarikiye kwiga tuja kurorera umukuru w'igihugu muri ico gihe. Uwo yatwanze ubwo butumwa ntibaza ko yarutse vuba cyane, kandi yebuka ko bitigeze bimugiraho ingaruka nziza. Hari hakwiye uwundi Rwagasore yitangira abarundi, n'ayandi tuza gushira abandi babyina, kandi ibyashora ibimurimira impahazwa ziwe yifatiye. Ariko ibi bintu biriko biraba birateye isoni kandi birababaje. Kuki abarundi mudahaguruka ngo mwirwanirire? Guhagarika akazi ngo mugiye gutegera umuntu runaka, mbe muribaza amafaranga igihugu kiba gihombye iyo akazi gahagaze umunsi wose? Iyo politike barakwiye kuyihindura, ababyiyumvamwo bakamutegera ubumva bafise ibyo bakora bagakora, kuko ayo asa amajambere ahubwo no guteza inyuma igihugu. Ubivuga urabizi cyangwa wa muntu? Byari bikomeye, twabyutse atawuronka aho agurira agakate ko guha abana tugagira basi n'iby'isaha imwe. Ni ukuri ibyatubayeho birateye isoni. Ni ukuri Ndayishimiye ntave ku butegetsi, kuko yamaze kwica igihugu ku buryo bukomeye cyane. Arabuze iby'amarira, nagira ngo yarimwo arakora ibiteza imbere igihugu ce, kumbure yari yibereye mu biteza imbere inda yiwe. Twarigoriwe, ndakurahiye abarundi tugeze habi cyane.
we Evarisito na y'ubu yaratunze itunga ryaramuheze ko byose asigara uko yakuvuye. Ni ukuri ndayishimiye ibyo ariko ararundanya azabinyagwa nk'uko yabinyaze Bunyoni. Gutera imbere kwacu biri kure mu bindi bihugu. Iyo abubahwa nk'abo baciye mu karere runaka benshi batuburira umukanda kuko haca haba uruja n'uruza hama ibikorwa bikagenda neza. Iwacu bugara imirimo. Ewe bategetsi bacu ni ukuri bajye bajya kureba uko ahandi babikora kuko baratwiciye igihugu ku rugero rukomeye cyane. Nanje naratangaye mbonye banditse ku rubuga bamwerekana asoroma ibiraya aho Dimashe bari batubwiye ko ari kuzinduka kumutegera. Ni ukuri nabararika ni ukuri nababwira ko ubu butegetsi dukwiye kubuva ko kuko ntacu bufasha abarundi. Je nagiye vire ndabibona ndajugumira kururutse bisi tuvuga tembega turoyehe umuntu ngo reka tubanze emwe nzambona mu miti mu makaritsiye atandukanye bariko barabirukankaho ngo nibajye kwakira umukuru w'igihugu. Hari ikintu gitangaje umengo abanyagihugu b'u Burundi bararozwe bose. Urabye Afurika y'Epfo uburyo perezida wabo nubwo arengana utanabimenya, eka n'imodoka zimugendanira zirengana mu zindi mu marobo canke feruje niho batarinda kurindira imodoka zimuherekeje zirakoma akaruru hama izindi zikima akarengana hama ziheze uzegeje muvuma agasubira kwa kundi nyine. Mu Burundi zopfa tudateye imbere. Ni ukuri nta bubeshi burimwo. Umunyagihugu aruganzwa aho akorera akanaburara ngo habaye umunsi mukuru naka araza canke ngo naka agira arengane. Ibyo ni uruhombo mu gihe ibindi bihugu biteye imbere cyane kuturusha bitona byiyumvira kubikora. Urabye n'imodoka ziherekeza perezida w'u Burundi womengo agaba isi ni ukuri mu gihe ibihugu bikize atana 15 zimugendanira n'izimuherekeza usanga ari iz'igipolisi n'igisirikare. Ni ukuri hari ahantu haba perezida bacu badukorera amakosa akomeye cyane. Ni ukuri ndayishimiye abarundi barakwiye kumwirukana ku butegetsi kuko ntaco amaze. Ibi ni bimwe mu bitekerezo bikiya tubashije kubasomera byagiye bishikirizwa n'abanywanyi bacu babona ko ibintu ndayishimiye ariko arakora rwose ariko ari kwegera akarambaraye kuko abarundi baramaze kumukuraho amaboko. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije mu kandi kanya kari buze n'andi makuru ahambaye cyane turiko turabategurira.